kaze cyane kaze karibu ikiganiro ni inkingi uno munsi nkuko mubizi turi mu kwezi kw'abakenyezi twashimye kuganira n'abakenyezi jewe ni yera Regine nkuko mubibona tuvuye muri Jimbere magazine ubu tugiye kuraba abakenyezi basanzwe bakora ibindi bintu bitandukanye. Jewe mu kibano nko muhira mu bavyeyi bamye banshigikira sinovuga ati ngo baranyankiye gukora ibintu bavuga ko ni iby'abahungu ariko bansunikiye kubikora ahubwo kuko bambwira yuko nanje nshoboye kubikora. Ahanini inzitizi nshobora guhura nazo nuko ushobora gusanga uhuye n'abagenzi batagutahura nkuko vision wowe bufise bakaca batangura bakavuga ati ivyo mugano w'abahungu ntawe ushoboye ni gute ushobora kumara umwanya wicaye hoho ukora bigenze gute. Rero nk'umukobwa biraca intege wumvise nyene abagenzi bawe bari kugushigikira bariko barakubwira ivyo ubya ugasanga dukorera ahantu hari abahungu benshi kurusha abakobwa. Rero utegetswe kwitega misi yose ko utazokwigera utahurwa. Bwanje nuko nimba wishizemo ikintu kugikora nk'umukenyezi nk'umukobwa ntuze urumviriza abantu kuko mu bantu havamwo amajambo yo guca intege. Nka twebwe abakobwa abakenyezi turumviriza cyane ibyo abantu bavuga bigatuma ducika intege. Rero haba muri kuno kwezi haba mu yindi misi isanzwe ni wifokali nurabe ikivyo ushaka gushikako ahanini. Bon, si ibintu biba byoroshe cyane kuko ugiye kuraba abantu benshi babona yuko umenga ni ibintu vyahebewe abahungu gusa. Kenshi n'umukobwa naho ababikora bababona yuko nta vyazi canke mu kubikora bikora nabi kubera bamenyeye yuko ari abantu b'abahungu babikora. Rero novuga ngo mu kibano ntibaratangura kutumenyera cyane gose yuko tubishoboye. Mugabo ku bwacu twe tuba tubona ko tubishoboye ariko bobo bakabona umenga naho tubikora nabi canke naho ego turabikora ariko haraho tutarashika canke kamenga twaramenje dukora imirimo y'abahungu. Intambamye novuga yuko dukunda guhura icambere nuko ni ibintu biruhisha kandi ikindi kigira kabiri bisaba gukora cane gose ugakoresha ubwenge ukabura n'umwanya biratwara umwanya cyane gose atari ikintu ukora ukunda vraiment sinibaza yuko ari ikintu kiza coroshe. Ni ibintu bisaba gufata ama image kugira ama montage rero bisaba ubwenge bisaba gukoresha umwanya hanininya. Rero nizo ntambamya hanininya novuga. Ikindi kigira kabiri ntambamye naho abantu ntibatwizera ngo baduhe n'ibiraka babona yuko umenga ubwo rwego ntiturarushikako. Co nobwira abandi bakobwa canke abakenyezi ubwa mbere nuko botahura yuko ubuye isi igenda itera imbere kandi ibi bintu dukora ni ibintu uvyimenyereje. Novuga gute nivyo dukunda kuvuga ngo ego hamwe biratanga flambu ahandi naho biratuma wuguruka no mu bwenge. Ni kujya bavuga ngo umwana umumenyereje umuha imihwi munyumuka muha uzomuha ibijumbu uzomuha intete. Rero plus ubandanya ubikora plus no mu bwenge uruguruka cyane gose kandi urakuramwo n'ubundi bumenyi bwinshi cyane. Rero novuga ngo ni duce ubwenge tureke kubona yuko ari ibintu by'abahungu gusa tuvyiteho kubera ndabona ari ingirakamaro gose.
cyane turacyari mu kiganiro inkingi n'ubu nk'uko nari nababwiye aha ndababwiye neza na neza ko tugeze mu Kamenge muri quartier Kavumu aho hariho abakenyezi bahurikiye mu ishyirahamwe ubumwe bw'intatana basanzwe bakora umwuga wo gushona tugira tuyage kuri cya kibazo bari nabajije ugushona canke n'ubundi buzi bwa ufitanye isano ku buryo ubuhinga bwa none bwofasha ugasanga hari ibintu dushobora gukora mu buhinga bwa none byotuma ishyirahamwe kanaka cyangwa abantu bakora ibintu kanaka biteza imbere cyangwa boroherwa mu byo bakora.